Mbanje kubaramutsa nongera ndabafuriza yuko mwogira ibihe byiza cyane by'igihe turimwo byitwa summer time ngo kazuba katanguye ngaha mu gisagara mpereyemo aho bita Vancouver BC British Columbia n'ahantu hasa neza ahantu hatomoye urana hanashike ku mazi hanyuma no munsi narivise udukuru dukenshi kwashikiriza mbana yamaze imisi myinshi nafise umwanya kubera imirimo ya misi bazurazi kino dukora nka machine ariko biradufasha kugira ngo tushobore tubaho tutunge dushigikiye n'imiryango ubu bintu nagenda babwiye rero nuko ibikunda bishika kenshi na cyane cyane mu bantu b'abarundi kandi n'abanyamahanga batandukanye ariko iyo si bindi rero nukuntu nk'abarundi dushitse mu mahanga hariho ururimi twiga ururimi ngo bitaguye icongereza areze n'indimi ushobora kuhigira zitandukanye ariko igitangaza nuko umuntu w'umurundi amaze gushika mu mahanga hari ukuntu ashaka kuba kwerekana yereka abantu yuko asigaje ibintu by'indimi cyane azi ibintu byinshi by'ubuhinga ariko asanga hari ibintu byinshi bigenda biramucika ikintu rero kigenda kuntangaza cyane mu barundi hari ukuntu uza kubwira nk'umuntu uti mbega waramenye kanaka madamu ntuzenya yaribarutse umwana uzamva umuntu avuze ngo wow ukabwira undi muntu uti kanaka kugushikira inzu yaronse inzu nziza cyane yarayimutse mu gihe ngo wow ariko nagenda bazane iyo wow isigura ikimo bogereza sha nko mu kirundi ako nakambere ikigira kabiri naco hari abantu mwicarana mukayaga mukavugana ibintu bitandukanye akantu kose gakomye ngo oh my god ibyo bya god ibyo nini bikigaye aho woza uravuga nko mu kirundi uvuga uti oh mana yanje ndatuko byofasha ni byiza ariko rero turavuga ikirundi cy'iwacu nivyo no kuvuga indimi zindi nta makosa ariko mukamenya no mubikoresha no kuri kw'Imana ibintu byango wow amena oh my god oya mu biruhure vraiment ko birarusha murakoze cyane nitwa Mishu abandi bakunda ghost Imana baheze.